ba radiyo mariya burundi ijwi iwanyu ijwi iwacu kaza dusangire ijambo ry'imana ryo ku munsi wa gatatu w'indwi irindwi ya pasika. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa igabane ca 20 kuva ku 18 gushika ku 33. Izaburi ya 67. Inkuru nziza Yesu Kristo bisanga kwa Yohani Mweranda igabane ca 17 kuva ku 11 gushika ku 19. Muri kumwe na Patiri Masarema umudiyoseze nkuru ya Bujumbura. Ivyo dusoma mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa. Muri irya minsi Paulo yabariye abakurambere b'Ekleziya y'Efeso ati: ubu rero nimwitegereze mwirinde mwebwe nyene hamwe n'ubusho mutima mweranda yabashinze ngo mububera bungere. Muragire Ekleziya y'Imana ariyo Ekleziya yaguzwa amaraso y'umwana wayo bwite. Ndazi ko maze kugenda hazokwaduka abantu bibirere basa n'amabingira mu busho ntibabubungabunge, kandi no muri mwebwe harabazokwadukana amajambo mabi bakageza gukwegera abigishwa mu kabi kabo. Muravyitega rero, mwibuke ko namaze imyaka 3 yose ndabakebura ijoro n'umutaga nkabigirana amarira mbwira umwe wese muri mwebwe. Ubuho rero ndabasize mu minwe y'umukama, n'ijambo ryiwe ry'ikigongwe rishobora kubaremesha no kubagira baragwa mu beranda bose. Mu vy'amafaranga, inzahabu n'ivyambagwa ntawe narenganije. Ubukene bwanje n'ubwo abagenzi banje bwamazwe n'aya maboko nico mwiyiziye namwe. Naraberetse neza ko mu gufasha abakene mwokwigora nkanje, tukibuka amajambo y'umukama Yezu yagize ati: ukuronka kurutwa n'ugutanga. Amaze kuvuga ayo majambo arafukama hamwe nabo barasenga bose. Niho bose baturikisha bakarira. Bahejeje bagwa munda Paulo nk'abakundana. Icabarya munda ni ya majambo yari yababwiye ngo ntimukinkubita ijisho. Barahava rero baramuherekeza gushika ku bwato. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwantara zo kwisi yose nimuririmbira Imana yanyu. Mwantara zo kwisi yose nimuririmbira Imana yanyu. Mana yacu, ganza uri intwari, komeza ivyo wadukoreye kuva ku ngoro yawe y'i Yerusalemu. Abami bazokugana bagutura amashikano. Mwantara zo kwisi yose nimuririmbira Imana yanyu. Mwantara zo kwisi yose nimuririmbira umukama, mucurarangirwe uwakaka kwijuru rya kera na rindi. Nguyo asemerera n'ijwi ry'intwari, rimbuke mwemere ububasha bw'Imana. Mwantara zo kwisi yose nimuririmbira Imana yanyu. Ubwiza bwayo bwibonekeza muri Isirayeli, ububasha bwayo nabwo bukibonekeza mu bicu. Eka abane Imana irateye akoba mu ngoro yayo, niyo mukama ikaba ari Imana ya Isirayeli. Iha abantu bayo ubukomezi n'ubutwari. Imana iragahezagirwa. Mwantara zo kwisi yose nimuririmbira Imana yanyu. Yesu Kristo twashikirijwe na Yohani. Muri irya minsi Yesu ariko arasenga ahanga ijuru avuga ati: dawe mweranda, nugumye mu izina ryawe abo wampaye kugira ngo babe umwe nkatwe. Aho nari kumwe nabo narabazigamye mu izina ryawe. Abo wampaye narabatunze, kandi nta n'umwe muri bo utakaye atari uwahariwe gutakara, kugira ngo iryanditswe ritahe. Nyamara ubu ndaje iwawe, kandi vuga ntyo nkiri ku isi, kugira ngo akanyamuneza kanje kabuzure. Narabahaye ijambo ryawe, byongeye isi yarabanse uko batabaye, kuko nanje ntari uw'isi. Singusabye ngo bakure ku isi, ariko ngo ubarinde akazab'isi, nk'uko nanje ntari uw'isi. Bagire beranda mu kuri, ijambo ryawe ari ry'ukuri. Nk'uko wantumye ku isi, niko nanje nabatumye ku isi.
kandi narakwituye ku bwabo ngo n'abakwiture mu kuri. Dushemeze ijambo ry'Imana. Bavukanye ibisomwa vyeranda duhejeje kumviriza bishimikiye kuja inama urukundo n'ubumwe. Mu gisomwa ca mbere twumvise ko Pawulo mweranda yitwararika cane ubumwe bwa Ekleziya y'Efeso. Arabaha impanuro kugira ngo ntibazohave baja mu macakubiri bivuye ku nyigisho mbi z'abahanuzi b'ibinyoma bazobasukamwo. Ahashitse inyigisho mbi, amacakubiri akahinjira, abantu baca bacanamwo induru mbere n'ingwano zikaduka. Pawulo mweranda rero arabahanura mbere atakabagabisha kugira ngo bame bameze magabo, bakurikize inyigisho yari yarabahaye kandi inyigisho abandi batumwa bari babahaye. Ko na kare ahatari ubumwe umutima mweranda sihabari, kandi n'Imana ntiheza ngo ibandanye ihezagira abo bantu baba bari mu njyane. Cyo gituma rero Pawulo mweranda ashimika cyane kugira ngo bagume mu rumwe, bagume mu rukundo. Pawulo mweranda rero arabakebura kureka gutwarwa n'ibyifuzo by'amahera by'amaronko, ko amahera aratuma abantu bacanamwo, abari abagenzi bagacika abana, eka n'amaronko ariyo yose, yaba ibyicaro bya politike n'ibindi, canke mbere ko umuntu arondera kuboneka neza, gukomerwa amashi yo gushimwa, bimwe biratuma akenshi imibano y'abantu yononekara. Arabasaba rero kubandanya barabishinga no gukora kugira ngo by'ukuri batungwe n'ibivuye mu maboko yabo, birinde ubunebwe, kuko abasangiye ubusa bitana ibisambo canke ibisuma. Pawulo mweranda rero abandanya rero kubereka inzira y'ukuri n'itari y'ukuri, akabasaba yo kubandanya bakurikira by'ukuri inzira nawe yaciyemwo, bakabaho bisunga Yesu Kristo, bakemera kurongorwa na mutima mweranda. Aho niho bashobora kugira urukundo, niho bashobora kuba mu bumwe bw'ukuri. Yohani umutumwa yama atubwira ibyerekeye urukundo, akatubwira ko Imana ariyo rukundo, kandi yadukunze ubwa mbere mu kuturungikira umwana wayo ku isi baba iciru c'ibicumuro vyacu. Turabisoma mu iburago rya mbere ry'umutumwa Yohani gabone ca 4 bakorogo k'indwi gushika kw'icumi. Imana rero yadukunze, none natwe dutegerezwa kuyikunda kandi tugakundana hagati yacu. Dukundanye Imana iratugumamwo, uwemera Kristo umwana w'Imana, Imana iramugumamwo akaguma mu Mana. Mu nkuru nziza Yesu Kristo yasabiye abigishwa biwe ngo babe umwe nk'uko nawe agize umwe na se wiwe. Abigishwa biwe bamaze kumwemera abahase ngo abagire beranda, abarinda kabi, kuko umwansi abakwegeye mu nabi y'igicumuro n'abakibaye umwe baba bagikurikira Kristo. Igicumuro kidukura ku Mana, kikadukura no ku bandi bantu, ubumwe bukaba busambuye. Bamaze kubaberanda mu kuri, bashobora kurangura umurimo bashinzwe nk'uko Kristo nawe yawuranguye. Kuja inama no gukundana ibyo bishobora gutuma bagumya bwa bumwe Kristo yabasabiye, bakikingira ibyo byose byotuma ubumwe bwama busambuye. Muri ivyo harimo agatima k'ubugungu, kuko ubumwe Kristo yabisabiye abigishwa biwe bonyene, natwe abe dusabiye aho yavuga ngo sibo basabiye, sabiye n'abazonyemera kubera ijambo ryabo ngo babe bose umwe. Turabisoma mu nkuru nziza Yesu Kristo ko twashizwe na Yohani gabone ca 17 bakarongo ka 20 gushika 21. Natwe twamwemeye iryo jambo ry'abatumwa, aradukebuye ngo tube umwe, urukundo, ukuja inama, kurangura ijambo rya Kristo, byo bikomeza ubumwe mu bemera no mu bandi bantu bose. Dawe umukama turinda kabi kadukwegera mu gicumuro, maze bagiye kudushungurira ko mutima mweranda adufashe gushikaho twese hamwe tuzoshikira ubumwe bwo kwemera no kumenya umwana w'Imana, ugashikira wa muntu agushitse ku rugero rw'igihagararo kizima cy'umuseso kitara wa Kristo. Twamaho turi hose twirinda agatima, tukumirana n'ubugunge. Amen.
nimwumvire